habaye umunsi Satani araneshwa, vyananiye imva kugumya Yesu. Indirimbo ya majana 330 turaririmba bijya bitero ica gatatu n'ica kane. Nari numvise yuko ntaronse abo tujana, ariko no munsi ukuririmba kuko no munsi y'umunezero. Habaye umunsi Satani araneshwa, vyananiye imva kugumya Yesu. Acarazuka anesheje urupfu, raburukundo rwatumye amfira, agambivya avyanje mumva, ukuzuka kansindanishiriza, musazogarukako. Inzamba ijuru rizokayangana pe, bacazoza mu bwiza, aje ku ngoma ngo yime mw'isi. Raburukundo rwatumye amfira, gambivya vyanje mumva, ukuzuka kansindanishiriza, azoza umunsi azogarukako. Yesu nashimwe. Yaradutsindanishirije, yarazutse ni muzima, kandi hariho umunsi azogarukako. Yesu nashimwe. Ndabifurije Pasika nziza mwese. Turashimiye Imana ko tugiriye ubuntu bwo kubona umunsi mwiza nk'uyu, aho twibuka ukuzuka kwa Yesu. Twari tumaze iminsi dusangira amajambo y'Imana. Ku munsi wa gatanu twasomye amajambo y'Imana avuga iby'urupfu rwa Yesu, amajambo y'umubabaro, amajambo atwereka ingene yababajwe, amahwa, imyori, inkoni, icumu n'ibindi byose, no gupfa no guhambwa. Yesu adufasha cyane. Ku munsi w'ejo naho turabona ko umunsi wa gatandatu wari umunsi w'agacerere, umunsi w'uguhora. Bamwe banezerewe yuko Yesu bamukuyeho, abandi bababaye kuko Yesu yabavuyemo kandi yari umukunzi wabo. Umunsi w'agacerere ngo mbega none bizogenda gute? Kandi nabo bamwishe bari bafise amakenga, kuko amajambo twasomye yavuga ngo barinda imva ya Yesu, kuko bamwita ngo wa muhumvyi yari yavuze yuko ngo umunsi ugira gatatu azozuka. Barasaba abasoda, barararira, barakizura, barafata ngira ngo imisozi ya hirya no hino barayicungera, ariko Yesu yarazutse. Yesu nashimwe. Dusome amajambo y'Imana hariya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo gice ca 28. Matayo 28 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. N'amajambo avuga ukuzuka kwa Yesu. Matayo 28 umurongo wa mbere. Umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi indwi,
umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magdalene na Mariya wundi baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka shelegi. Ubwoba yateye abararirizi bubashira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati, mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Ngo murabe aho umwami yararyamye, nimukwakwanye mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nivyo ndabibabwiye, Yesu nashimwe. N'amajambo y'umunezero twumvise kuri uwo munsi w'isabato, isabato y'abayuda yashize. Bukeye kuwa mbere w'iminsi indwi, ariho ku munsi wa Mungu, ku munsi w'Imana, ariho kuvuka kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu kwaba, ngo umutwenzi ugomba utambike. Hari hakiri kare cane. Hanyuma hariho abahizi tubonye, Mariya Magdalena na Mariya wundi, ngo bagiye kuraba imva. Yesu nashimwe. Bagenda bafise intumbero yo kujana ibimota neza n'ibindi, ariko inkuru bahasanze yabaye inkuru y'umunezero. Yesu nashimwe cane. Barabwirwa ngo mweho ntimutinye, kuko nzi yuko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze, kuko ijambo rya Yesu n'ukuri, kuko n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cane. Aya majambo aba banditse ubutumwa bwiza bose nta wabiciye iruhande, bose barayavuzeko. Mariko 16 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8 hariho amajambo atubwira Yesu ingene yazutse. Kandi aha rero hariho n'ikibazo, kuko abagiye kumva bari bafise ikibazo ngo mbega ko imva iwe yugajwe n'ikibuye, ninda dutembagariza ikibuye kugira ngo bikunde tumusige tuhashire n'ibimota neza. Ariko igitangaje basanze atakibuye kiriko. Reka tuhasome Mariko 16, turabica ijambo ry'Imana rivuga, n'amajambo avuga kuzuka kwa Yesu. Mariko 16 turasoma aha ku murongo wa 3 honyene. Barabazanya bati, ninda dutembagariza ikibuye co ku munwa w'imva. Bari abadamu, kandi bakunda kuvuga ngo abadamu nta nguvu nyinshi bafise, ariko aba iki kibuye ntibari kugishobora. Mbere iyo hatazo umumarayika ngo agitembagaze, sinzi ingene vyari kugenda. Ariko ijambo nahakuye aha, ico kibazo bari bafise cararonse inyishu. Ico kibuye cari gikingiriye imva, cari kiyugaye, caratembagajwe. Ico ndakwifuriza mwene data no munsi, ijambo nakuye hano, nimba hariho ikibuye imbere yawe kikuzibira gushika ku ntumbero iyi niyi, Yesu agitembagaze yuko arabishoboye. Hariho ibibuye vyinshi usanga bihagaze imbere y'umuntu, akavuga ati intumbero yanje kwari ugushika harya, mugabo hariho ikibuye mbona gitambamye imbere yanje kimbuza gushikira ibi n'ibi. Yesu agifise kububasha, akigutembagarize kugira unezerwe. Nawe uvuga uti Yesu umunsi munaka yarangiriye Pasika. Yesu nabahezagira. Aha muri Luka nahone aravuga amajambo avuga kuzuka kwa Yesu. Kandi hoho
barabwirwa amajambo akomeye ngo mbega ni kuki muronderera uriho mu bapfuye, ngo ntari hano yazutse ni muzima. Yesu nashimwe. Kandi uwo mumarayika arabacumita akajambo ngo mwibuke ngo amajambo yahora ababwira mukiri kumwe. Hari aho twibagira amajambo y'Imana. Umuntu ari mu bibazo bitandukanye, twarabwiwe ijambo ry'Imana ridukomeza, haraheze imyaka 10-20 bivanye n'igihe umuntu amaze mu ishengero, ariko hari aho usanga umuntu ahuye n'amageragezwa atibuka, agakorokera mu mutego wa Satani, kandi yari yarumvise ijambo ry'Imana. Yesu nadufashe cyane. Kwibuka ibyo wumvise ni ikintu gihambaye, kuko iyo wibutse ibyo wumvise bifise akamaro, bituma wihangana, bituma uhagarara neza n'ibibazo byari imbere yawe ukabirengana nk'uwakijijwe nyine nk'umukristo. Yesu nadufashe cyane. Ejo twaravuganye ku muntu hari mu magume, yari afise ikibazo, abona abantu barateye urugo rwiwe, kandi akabona niwe barondera nyene. Ariyumvira ati jewe ndiko ndaraho umudamu wanje n'abana, sinokwemera ko babanyicira mu maso. Aca atangura gutora umuhoro, aratora umupanga, arakarisha ngo ngomba nkuremwo umwe canke babiri ngo hama banshikire nanje banyice. Ngo mugabo ngo aja yumva ijwi mu mutima ngo none uzoba ugiye hehe? Ugomba urangize ufise ibitenga vy'amaraso mu ntoki? Acarakanguka, acashira ivyo vyicanye yarafise hasi ngo Mana ndavyemeye, basi ndagiye ntege, kuko noba ntashe nabi, hamwe noba ntashe nanje nishe umuntu. Kuko yumvise ijwi rimubwira ngo none niwabikora gutyo mutandukaniye hehe n'abo bantu baje kukurondera? Acaraca bugufi ati Imana nibimere nk'uko ugomba, ibi si ibyanje. Ndibutse yuko nakijijwe, ndibutse yuko nasezeraniwe ijuru, ibiba nibibe, mugabo simfe nitwa umwicanyi arangije. Yesu nadufashe cyane. Ubwo nyene agifatiye ingingo aja yumva insoro ziriko ziraturagurika hirya no hino. Abo bantu bari baje kumurondera ntiyamenye niyo bakamanganiye, no baracari muzima. Niyo yashinze iyo ntahe ati bwa bundi umuntu atagiye arikora ku majambo yumvise yabitse mu mutima wiwe, yohava akorokeye mu mutego wa mwansi, agahura n'ibibazo, kandi ubutabazi bwari hafi yiwe. Yesu nashimwe. Yesu ari hafi yacu kugira ngo adutabare, ntidukwiye kwigwanira. Yesu nashimwe. Uno munsi ndagufitiye iganuke yukubwira ngo Yesu yaranesheje urupfu, yaranesheje kuzimu, yaranesheje Satani, ni muzima. Incungu yarabonetse, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Ku munsi wa gatanu twarabonye abantu ingene bakiriye urupfu rwa Yesu. Bamwe bari banezerewe, abandi bari bababaye, ariko bose nta numwe yanezerwa ngo ase bwose, kuko hariho ibintu byari byaragaragaye yuko Yesu atari umuntu asanzwe, yari Imana. Hanyuma ari ikintu canezereye kweri, hagiye umuntu iyo haje urupfu abantu barakanguka. Hariho abantu barabigishwa biwe bo mu misho, harimwo Nikodemu, hariho n'undi yitwa Yosefu bavuga ngo yari umutunzi, kandi yari mu nama y'igihugu ikomeye. Abo bahora baza binyegeje mu mbisho, mugabo Yesu yapfuye barigaragaje, barasokoroka. Yosefu aragenda kwa Pilato ati ndasavye uwo muntu mumpe ikiziga ciwe ngende ndamuhambana iteka. Bati bwa bundi nawe wari umwigishwa wiwe? Aravyemanga ati ni mumpe gusa ndamushingure. Yesu nashimwe. Nikodemu yahora agenda arabundabunda mwijoro, ngo yaciye yikorera ibiro 50 by'ibimota neza. Ati nahora ngenda mbundabunda, mugabo no munsi ndigaragaza ibiro 50. Yemwe ni ibintu byinshi.
ngira ngo yavuga ati ibyo ntakoze ku mugarabo ngomba nemange n'abantu babone yuko nari ndamufise ko agatima. Iyo umuntu apfuye rero abantu baramukunda, kandi no mu buzima bwa minsi yose umuntu yitavye yemwe n'ibisanira vya hariya hari aho usanga baje. Bihora bimbabaza iyo mbonye hariya ruguru abantu bavuye no baduze ku maziko y'umuntu yari yibereye hariya, imvura yamuhondaguye n'izuba ryamukubise, yahora yambaye urukoti ngira ngo atibuka no kumesura, bagahitana amakositime ngaho bagiye kumwambika. Ntiyigeze yambara ikoti, ntiyigeze yambara ikaruvati. Mbwa uwo munsi namba bavuga bati reka tugusezere ntuzosubira kutugora ukundi, barahaguruka bakamukorera ibyo batari. Umuntu w'umutamakazi nyokuru wa hariya bakamwambika iniro z'ibihumbi amajana n'amajana, ntazo yigeze yambara. Abantu barakunda upfuye. Ese yaba abantu bakundana bakiriho? Yesu nadufashe cyane. Aba bahora bagenda babundabunda batuno munsi turagaragaza yuko twari tumufise ko agatima. Yesu nashimwe. Ariko ibyo tubireke tuvuge igikorwa Yesu yakoze cyo kuducungura. Uno munsi ni muzima, ntakiri mumva. Unezerwe nanje nezerwe, ariko ntitugumaho gusa, kuko uno munsi tubigereranye basi na anniversaire. Abantu baravuga ngo maze imyaka kanaka mvutse, dufate yuko uno munsi ari anniversaire y'ibihumbi 2020 na kangahe Yesu azutse. Mugabo uce wibaza uti mbega bizokwama gutya? Hariho igihe bizohinduka. Yesu nashimwe. Twarabonye Pasika ya mbere yo mu isezerano rya kera ko kwari ukuva mu buja kw'Abanyisirayeli bava mu buja kwa Farao baja mu gihugu c'isezerano i Kanani. Pasika ya kabiri ni turiko turahimbaza uno munsi Yesu atanga incungu kugira ngo yerekane yuko urupfu atabubasha rudufiseko, kandi turabaraganwa nawe mu bwami bwo mwijuru. Ico twiteze rero no kuzoshikayo. Witegure nanje nitegure. Yesu nashimwe cyane. Hariho ibintu byabaye mu isezerano rya kera vy'icijiji canke vy'igitutu c'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba turiko turibuka uno munsi. Igihe Adamu na Eva bacumura, Imana ikabakura mu murima wa Edeni ati nimugende ko mwanyuranije nanje. Hariho ibihindutse. Hariho bamaze kubona yuko bagenda amenya bafise ubwambure, Imana yamana ikigongwe, Imana yamana imbabazi, irabaronderera impuzu bambara, ariko ibanje kwica ibikoko ibambika insato. Yesu nashimwe. Ajya amaraso yasesetse ni icijiji cibizoba igihe kizoza. Aburahamu yarasabwe ngo ngomba ndagupime yuko unyubaha, ngomba ndagupime yuko uri uwanje vy'ukuri, ushaka kugendana nanje mu kuri no mu kugororoka no mu kubaha, mpa umwana wawe Isaka kw'ikimazi. Sinzi mu mutima wa Aburahamu ko yavyumvise, mugabo yarafise inkomezi kuko yaranesheje. Aravuga ati arizera ati Imana ko ari imunsavye kandi akaba ariyo yamumpaye, ikamumpa yaratevye, irafise ububasha bwo kuzonkorera n'ibindi kampa n'abandi. Yesu nashimwe. Ukwizera gutuma umuntu ahagarara neza. Aburahamu aramujana, kandi hari hageze aho akora ico gikorwa nyine cyo kumutanga. Mugabo Imana iravuga ati Aburahamu garukiriza ngaho, ndabonye yuko unyubaha, ndabonye kabisa yuko wamaramaje kugendana nanje, ariko uwo mwana wawe si wagiye kubika ikimazi no munsi. Hindukira urabe hariya mu gisaka hariho ikimazi. Yesu nashimwe. Aburahamu araraba asanga hari isuguru, arayitora arayibaga arayitanga ko ikimazi, ataha nezerewe. Ayo maraso nayone yarasesetse.
kugira ngo Isaka abe muzima. No hariya mu gitabo cyo Kuvayo turabona iriya Pasika ya mbere ivy'Imana yategetse abanyisirayeli gukora, hariho kubaga imyagazi y'intama, kandi hariho guca bafata ayo maraso y'iyo myagazi bakayasiga ku bishimaryango vy'inzu zabo, kugira ngo umumarayika atumye kurandura abanyegiputa niyaza, niyabona ayo maraso avuga ati aha ntaco ndahakora kuko hariho amaraso abimbuza. Yesu nashimwe. Ibyo byose byari ibyijiji byo kuzoza kwa Yesu gutanga amaraso kugira ngo twese turonke agakiza. Yesu nashimwe cyane. Yesaya nawe aravyerekwa, arabibwirwa, aravuga ngo ni zacu ntimba, ngo ni yacu mibabaro, ngo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Yesu nashimwe. Yesu yararonse igihano kugira ngo we nanje turonke amahoro. Aya mahoro dufise yavuye mu mibabaro ya Yesu. Yesu nahabwa icubahiro. Nigihe Yesu yaci iruhande ya Yohana Umubatizi, Yohana Umubatizi aramuraba, aravuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana akura ibyaha by'abari mu isi bose. Yesu nashimwe. Nimba hariho umuntu afise ibyaha akabigendana ni kubwiwe, mugabo Yesu yaje kugira ngo adukure ko ibyaha, kandi twese uvyemeye wese akavuga ati ndaciye bugufi, ndasabye imbabazi, naracumuye ku Mana, none ndasabye amaraso ya Yesu ankure ku ibyaha, biraba niryo sezerano. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo umuntu azoja mu muriro ntazovuge ngo Yesu canke Imana ngo niyo yantaye mu muriro, ni ubwiwe ariko arawijanamwo, mugabo ikiguzi caratanzwe. Urafise uburenganzira buvuga ngo sinzoja mu muriro, ndakeneye kwama iminsi yose namanoga mu maraso ya Yesu, nka wa muririmvyi yaririmba ngo mpisemwo guhora nkizwa no gushingwa mu gakiza. Uhora ukizwa iminsi yose kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu nashimwe cyane. Yesu nawe nubwiwe aravuga ngo tugira tuduge Yerusalemu, ngo kandi umwana w'umuntu agiye gushirwa mu maboko y'abantu, azobabazwa, azogirirwa nabi, azocumitwa, azobambwa, ariko ku munsi ugira gatatu azozuka. Kandi uko yabivuze niko vyabaye, ntago kekeranya. Yesu nashimwe cyane. Dusome Yohana igice ca 20 duhereye ku murongo wa mbere. Yohana igice ca 20 duhereye ku murongo wa mbere, haravuga nahone amajambo yo kuzuka kwa Yesu. Kwa mbere w'iminsi indwi mu gahuru hatarabona, Mariya Magdalena aja kumva, abona ikibuye gikuwe kumva, agenda ariruka ashikira Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakunda. Mbega uwo mwigishwa wundi Yesu yakunda bavuga ngo ninde? Arababwira ati bakuye umwami Yesu mumva, kandi ntituzi iyo bamushize. Nuko Petero arasohoka na wa mwigishwa wundi baja kumva, bombi birukira icarimwe, kandi wa mwigishwa wundi asiga Petero amutanga kumva. Yunamye arungurutseyo abona za mpuzu zera derere zirambitseho, ariko ntiyinjira. Maze Simoni Petero arashika amukurikiye, yinjira mu mva, abona za mpuzu zirambitseho, n'igitambara cari mu mutwe wiwe kirambitse hamwe na za mpuzu, ariko kizinze kiraho ukwaconyene. Niho yinjiye wa mwigisha wundi nawe
umwe yabanje gushika kumva abibonye agira gute? Arizera. Nagomba kukubwira ngo no munsi wizera, kuko kwizera biguha amahoro mu mutima. Kuko batari bwamenye ivyanditswe yuko akwiye kuzozuka mu bapfuye, maze abo bigishwa bavayo basubira iwabo. Yesu nashimwe. Iyo rero aya majambo ariko aravuga ngo wa mwigishwa arizera, bari bamaranye imyaka itari mike na Yesu bumva amajambo yiwe, ariko ntibari bwakizere. Urashobora kuri hano no munsi hari ibyo utizera, urashobora kuba uri hano no munsi atavyizigira ufise. Nagomba kukubwira ngo no munsi ni wizere, kuko amajambo y'Imana n'ay'ukuri. Yesu ni muzima, yarazutse, kandi n'ijuru ririho, kandi ririho kugira ngo wewe na jewe tuzorijemwo. Yesu nashimwe cyane. Ngo kuko batari bwamenye ivyanditswe yuko akwiye kuzozuka mu bapfuye, ariko yari yarabibabwiye. Kandi ico gikorwa yakoze ni gitangaza kiduha bavuga ngo ni iminite, ubudahangarwa. Dusome mu Baroma igice ca 8 ku murongo wa mbere. Turaba bari muri Kristo Yesu ingene bimeze. Ijambo ry'Imana hariya mu cete candikiwe Abaroma igice ca 8 ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogira gute? Niba uri muri Kristo Yesu neza, nta rubanza ruri imbere yawe. Yarakuneshereze, aho inzamba yovuga woduga, aho urupfu rwoza woba ujabutse neza. Yesu nashimwe. Ariko rero ubu uri muri Kristo Yesu uvyumva, ukuguru kumwe kutari hanze, ukundi ngo kube kuri hano. Yesu nadufasha cyane. Kandi hazogera igihe nk'uko Yesu yanesheje urupfu, abamwizeye abo bari muri we barucokora ngo warupfuwe, ngo mbega intsinzi yawe iri hehe? Ngo kare wahora ugira iterabwoba, mugo harabonetse wakunesheje, kandi yaratuneshereje, nta bubasha ukidufise ko. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto igice ca 15. Icete ca mbere candikiwe ab'Ikorinto igice ca 15 ku murongo wa 54. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko uyu ubora, bariko bavuga umubiri. Reka dusome duhere kuri 53. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Yesu nadufasha cyane. N'aya majambo y'Imana ayazovugwa n'abantu bamaze gushika kuri ruya rugezo rwo kwambara umubiri utabora. Uyu ubora wavuyeho, twambaye utabora. Mbega dufise umubiri ubora, ariko ingene tuwitwararitse yemwe ni gitangaza. Kusiga amavuta, kugira gute. Yesu nadufasha cyane. Ariko ico nize nuko umubiri wanje naho ubora uzokwambara ukutabora. Yesu nashimwe. Kubw'igikorwa Yesu yakoze, nawe ne yaragiye mu mva aramara iminsi 3, ariko yazutse yambaye afise umubiri wundi w'ubwiza. Ndakwifuriza kuzokwambara uwo mubiri w'ubwiza. Yesu nashimwe cyane. Uwo mubiri turawiteze. Uwo mubiri rero nitwamara kuwambara, niho tuzobwira urupfu ngo warupfuwe, nta bubasha ukidufiseko. Yesu nashimwe. Urupfu rero ubu ruriko ruriginagura abantu, rwabamaze rubarya. Abantu baguma bataha ku bwinshi.
hari aho hariya tugenda kubaherekeza, tugendayo kabiri mu ndwi, ariko igihe kizogera urupfu rutsindwe. Yesu nashimwe. Umubiri reka nta kundi naho ubora, simbujije abantu kuwusiga, usige ukorera ibintu byose, umare n'isaha yose wiraba mu ciro, ruraba agashatsi, urabe n'ibiki, mugabo uvuga uti wa mubiri nawe ndiko ndakugirira neza, wowe uzobora. Ndakeneye kuzoronka umubiri utabora. Yesu nashimwe cyane. Bahora bavuga ngo abagabo ntibisiga, mugabo abagabo nabone basigaye bisiga, kandi abagabo n'igihe batari bwisige bari beza, ahubwo nibaza ko bazohava baba babi kubera ibyo bisiga. Yesu nadufashe cyane, kuko Imana yatanze ubwiza naturel. Yesu nashimwe. Ibi bindi byose abantu bakora ni ukwidigadiga. Yesu nashimwe. Pasika rero y'uno munsi turiko turibuka intsinzi ya Yesu, ni nka anniversaire y'ukuzuka kwa Yesu turimo, ariko ntibizohora gutya. Mbega none bizogera he? Ndakunda igitabo cy'ivyahishuriye Yohana, kuko kirambwira ibigiye kuba, ingene kazoza k'isi kameze. Hariho ahantu Yohana yeretswe ibintu bikomeye cyane. Arerekwa ngo igitabo kimatanije amashashara, harabura umuntu wo kukimatanura. Yohana ararira, mugabo haca haraza ijwi rimubwira ngo humura, reka kurira, ngo umwagazi w'intama w'Imana, agashitsi koko intambwe, ngo arafise ububasha bwo kumatanura ibimatanije ico gitabo. Yesu nashimwe. Uwo Yesu rero niwe vyizigiro vyacu, niwe kazoza kacu. Yesu nashimwe ko yanesheje, natwe tuzonesha. Ariko ico gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kiranyereka ibintu isi igiye gucamwo muri kazoza kayo. Dusome ivyahishuriwe Yohana 16 ku murongo wa 16 nyene. Tugomba duhave turangiza, ariko dusomye amajambo yo gusozera ivyahishuriwe Yohana 16 ku murongo wa 16. N'amajambo menshi avuga ivyerekeye itegurwa ry'intambara ziriko ziraza mu isi, kandi uri kurabiraba itegurwa ririmwo, twavyemera twavyanka, itegurwa ry'intambara birimwo. Wumva ngo Ukraine n'Uburusiya bariko baramangurana, wumva ngo Abanyisirayeli na Hamas canke Abanyapalestina bariko baramangurana. Naha muri aka karere k'iwacu hariho ivyo twumva, ni intango yo kwitegurira intambara zikomeye zigiye kuza, kandi ko vyanditswe bizoba nta kabuza. Ivyo si iterabwoba nzanye, ndabikubwira kugira ngo witegure nanje nitegure, kuko isi umunsi umwe tuzoyirirwamwo ntituyiraremwo. Yesu nashimwe. Ivyahishuriwe Yohana 16 umurongo wa 10, reka duhere kuri 15. Ehe ndaza nk'igisuma, hahiguba amaso akazigama impuzu ziwe, ngo ntagenda amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Zibakoraniriza ahantu hitwa Harumagidoni. Yesu nadufashe cyane. Iyo ntambara ya Harumagidoni ni intambara ngo izobera mu kiyaya c'Imegido, aho oye mu bihugu bikikije Isirayeli. Bazoba bakoraniye kugwanya Isirayeli, kandi umuntu ariko Isirayeli none iri mu ngwano ga yemwe. Haraho nibaza nti mbega yo bari intango y'ivyo bintu bigiye kuba. Ariko hariho intambara ya Harumagedoni igiye kuza. Yesu nadufashe cyane. Nanse gusoma amajambo maremare, mugabe ibihugu bizogira imigwi, bamwe bashigikira abandi bashigikira aha, bahurire hagati na hagati bagwane, kandi iyo ntambara izoba ikomeye, kuko Yesu niwe azoza kuyibanguranya ngo hagarika. Yesu nadufashe cyane.
ubu umuntu ariko araraba ibihugu vya rutura n'ubundi bariko baragira amabloke, bariko bariyunga, bamwe bakavuga ngo twebwe dushigikiye Amerika n'Uburaya, abandi ngo natwe dushigikiye Uburusiya na naka. None iyo ntambara turi muri yo, ushigikiye nde? Je mvuga ngo jewe nshigikiye Yesu, kuko ni wazoza kubanguranya. Yesu nashimwe, kuko hahigwa n'ababanguranya. Harahiri uri ku ruhande rwa Yesu. Niba uri ku ruhande rw'Uburusiya ntibuzotsinda iyo ntambara. Niba uri ku ruhande rw'Uburaya ntibuzotsinda iyo ntambara. Iyo ntambara uzoyitsinda ni Yesu, kuko azoza avuga ngo stop, kandi bazoca bahagarika. Abazokwanga bazoca bahona, kuko afise ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Yesu nashimwe. Witegure nanje nitegure, iyo ntambara ntituzi igihe izozira. Ariko turiko turaba ibintu biriko birahuta ngaha munsi y'izuba, abantu barashobora gucugwa. Yesu nadufasha cyane. Ariko ndashima Imana, muri iki gitabo nyene tugiye ku gice ca 22 kiratwereka ingene insozero, iherezo rizogenda. Kandi n'ubundi tuguma tubona abegamiye Yesu, abari muri Kristo Yesu, intsinzi iguma ibegereza, kandi bazoyironka nta kabuza. Yesu nashimwe. Dusome mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 22, turamanuka gatoya. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'icirore, ruva ku ntebe y'Imana ya wa mwagazi, hagati y'irango rya wa mugwa. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti c'ubugingo, cera 12 ku mwaka, kikera rimwe rimwe ukwezi gutashe. Ibibabi vyaco vyari ivyo kuvura amahanga. Nta muvumo uzoba ukiriho. Intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa mugwa, abagurano bayo bazokwama bashashe. Bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Nta joro rizoba rikiriho, kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba, kuko Umwami Imana ari izobakira, kandi bazoba abami. Arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa, nayo kuri, kandi Umwami niyo Mana igera imwe muzabavugishwa nayo. Yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Yesu nashimwe. Mbega ngo nibigira bibeho ryari? Ko bigira bibeho vuba, witegure nanje nitegure. Muri aya majambo hari ibyiza nsanzemwe vy'igitangaza. Igiti c'ubugingo cari carimuwe kiva mu murima wa Edeni, none iyo kiri abantu b'Imana bagiye kugisangayo bagisorome. Yesu nashimwe. Ngo cera 10 nta giterwa ndumva cera 12 ku mwaka, ku kwezi. Emwe nico conyene maze kumva, ndagisanze muri Bibiliya. Ndakwifuriza kuzobona ico giti c'ubugingo mbere ukazokiryako. Ibindi vyose turiko turarya mbere bimwe bisigaye bidutera n'ingwara. Yesu nadufashe cyane. Sinzi umuganga yamye ampanura, twagiye ahantu habona abantu bashihagura inyama cyane, umwe wese yikatira iyo agomba. Aravuga ati ntibona bajya abantu, ati hajya bariko barikwegera, ati we ngomba ndaguhanure rero, niba ushaka kurya inyama imyaka myinshi ishoboka, ujya gato duke. Ati kuko bajya mu minsi mikeya zizoba ziriko zirabivuna, ati hajya tuzobabuza kuzirya. Ivyo turiko turajya mu isi hariho ibidutera ingorane, ariko igiti c'ubugingo ngo uzokiryako kiriho kugira ngo kivure ingwara zose. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana, kandi ngo nta joro rizoba rikiriho, ngo ubwiza bw'Imana nibwo buzomurikira abantu. Yesu nadufashe cyane. Nta kuvuga ngo Regidezo ngo no munsi ntiyaduhaye amatara. Oya, uzoba uraba Imana uri mu muco ukwiye. Aho hantu ni heza, ndakwifurije. Yesu nashimwe. Reka turangirize mu Vyahishuriwe Yohana nyene ca gitabo nkunda, igice ca 3, hama duce dusenga Imana. Aya majambo arakwiye, arahagije.
igice cya gatatu hariya ku murongo wa 20 na 21. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashengero. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana ngo ngo ahagaze ku rugi araramukije, ngo niwugurura urugi arinjira musangire. Uriteguye kugurura urugi ngo musangire na Yesu? Nawe ukwiyumvira kandi ukwiye kunesha intambara ziri imbere yawe zose, kukunesha ngo azokwicarana na Yesu ku ntebe y'ubwami, nkuko Yesu nawe yanesheje akicarana na data wo mwijuru ku ntebe yiwe. Naya majambo y'Imana bayumvise. Yesu nabahezagira. Kandi hari irindi jambo rivuga ngo umuziga kwivyo ngo ariyeza. Twunamika amaso yacu dusenge. Ninde yumva aya majambo amukumbuje ijuru akavuga ati nukuri mwijuru ni heza, icompa nkazojayo, kandi kubw'ivyo ngomba nisuzume ndabe icombuza kujayo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nabari mwebwe mwisuzuma kandi mwirabe. Niba wumva wifuza kuzoja mwijuru, ukabona hari ibintu vy'intambamyi biri imbere yawe, ukabona cakibuye, ukavuga ngo mbega ninda ntembagariza iki kibuye kinsuka mu busambanyi, mbega ninda ntembagariza iki kibuye kinsuka mu nsaku n'ugwanko n'inzigo. Yesu arakigutembagariza uno munsi. Kaze kwa Yesu akugirire neza. Aho niho uca uvuga ngo nagize Pasika nziza. Ariko uko kunama kwawe, uko guhumiriza kwawe, ushuri umutima kuri Yesu, ubwire Yesu uti mwami, kuri wa munsi uzonshikaneyo, nanje nzoje ku giti cy'ubugingo. Tugomba duce dusenga Imana. Reka dusabe Pastor Romuald abasengera babene data kugira ngo Yesu yumve icyo uri kuramwongorera, yumve icyo uri kuramusaba, yumve icyo kikubabaje, yumve icyo kikuraje ishinga, kandi akigutembagarize. Kaze Mana data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, turongeye kuvuga ngo izina ryawe niryubahwe, bwami bwawe bwongere buze hagati muri twebwe. Kuri uyu munsi mwiza udasanzwe w'intsinzi, hari umunsi mwijuru ngo wari ufise igitabo mu minwe, ngo uraheze uravuga ngo ninde yemeye kwakira kino gitabo no kumena ibikimatanije. Jambo ryawe riravuga ngo ntihaboneka n'umwe yabo mu ijuru, ku isi imbere ni kuzimu, ariko Yesu Kristo mwana wawe w'ikinege aravuga ngo ndi hano. Kandi ibyo abikora mu gihe Yohana yariko yerekwa ivyo, yariko ararira kugira ngo ahumurizwe. Yesu ngo yakira ico gitabo, binyabugingo ngo bice biravuga, biranezerwa, biraririmba ngo birakubereye kwakira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko ngo wishwe ugakora igikorwa kidasanzwe cyo gucungurira Imana bari mu isi, ngo bacunguje amaraso yawe. Nayo maraso rero y'intsinzi uyu munsi ashobora gutuma ubugingo bwongera gusubira gutungana. Abamaze gutahura iby'iyo ntsinzi bararengutse imbere yawe, baraciye bugufi munsi y'umusaraba. Natwe turasenze kugira ngo buno bugingo Mana eza
uratunganya umuntu wese yumvise by'ukuri yuko yotunganya ubugingo bwiwe, maraso yawe yongera mwuhagire, izina ryiwe ryongere ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ave hano yongeye gusubiramwo ivyizigiro twumvise bizodushikana mu bwami bwawe, aho tuzosangira vya vyiza byose twumvise. Urakoze, turagushimiye ko abo bahariye, turagushimiye kubagiriye imbabazi, natwe tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.